Kanda kuramutse na naguharikaze wewe munywanyi wacu buriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sagwe ikaze nanone mu makuru agezweho ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turagaruka ku makuru harabana na politike, inkuru zirabana n'umutekano ndetse n'ayandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye. Ayose tukaba twayatuhorejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakayaturungikira na jewe nkatunganya nkayagushikiriza nido. Muri ano makuru turaza kugaruka ku makuru akomeye kandi yihuta. Turaza kugaruka kwifatwa, kwihagarikwa ry'umupfasoni umwe mu baharanira agateka k'abakenyezi apfungiwe mu biro vy'iperereza. Uyo nawe nta wundi ni umupfasoni yaharanira agateka k'abakenyezi apfungiwe mu biro vy'iperereza Beatrice Nyamoya. Beatrice Nyamoya akaba yarahagaritswe n'abapolisi kumwe n'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Bujumbura. Turaza kugaruka ku makuru duhejeje kumenya ndetse n'ivyo yoba yagiritswa. N'amakuru duhejeje kumenya turaza kuyagarukako nido. Mu yandi makuru avurwa turaza kugaruka ku nkuru zirabana no kuba bamwe mu bategetsi baragumijwe ko ibihano n'ubumwe bwa Buraya. Muri abo bategetsi bakaba barimwo na Gervas Ndirakobuca n'abandi turibuze kugaruka ko, ariko ivyo turibuze kubabwira nico bati vyinyegeje inyuma twari twabibabwiye mu makuru yacu yaheruka. Turaza kumenya ayandi makuru mashasha duhejeje kumenya kubirabana n'ivyo bihano vyagumijwe kuri abo bategetsi. Ese vyoba bisiguye iki ngaha mu gihugu? Vyose turaza kubimenya muri ano makuru. Mu yandi makuru n'akamaramaza, birababaje kandi birateye n'ubwoba kubona igihugu c'u Burundi canka kwakira impunzi. Amakuru dufise nuko Burundi bwanse kwakira impunzi zirenga 90. Turaza kumenya imvo zatumye leta y'u Burundi yanka kwakira izo mpunzi kandi yama ihimiriza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu c'amavukiro ndetse n'ibindi mwanyegejwe vyose kubirabana n'ivyo turaza kubigarukako nido. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone igihe cose dushizeko inkuru ikagushikira mu ba mbere. Niba rero utarafyonda ko manuka musi y'ino video uraba handitse ijambo subscribe ufyondeko, igihe cose dushizeko inkuru uraje ushikirwa nazo vyihuse. Eka no makuru tuyatangurire kuri rya nkuru nari nakubwiye kwihagarikwa rya Nyamoya. Mu makuru rero dufise nuko yahagaritswe n'abakozi b'iperereza ndetse bari kumwe n'abapolisi. Mu makuru akomeye kandi adushikira avuga yuko imvo zoba zaratumye uyo mupfasoni ahagarikwa ngo hoba hikekwa ko akorana n'abagwanya leta y'u Burundi. Ese koko ivyo vyoba ari vyo? Boba baramupfungiye hehe? Hari n'abavuga yuko ashobora kubugwa irengero canke se akaba yogirirwa nabi, harimwo nko kuborezwa igufwa nkuko bamwe bagiye barashikiriza amakenga yabo kwifatwa n'ihagarika ry'uyo mupfasoni. Makuru rero dufise nkuko vyanatangajwe cane, umupfasoni Beatrice Nyamoya yarafashwe n'abapolisi kuri uno wa gatandatu ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Igihe rero yaravuye mu mahanga aho yaramazeyo hafi ukwezi. Kuva ico gihe akaba apfungiwe mu gasho k'igendereza i Bujumbura. Nkuko bivurwa n'abajyango biwe, agiheza kururuka indege ntiyaronse akanya ko kuramukanya n'abajyango, inshuti n'abagenzi biwe bari baje kumutegera. Yagiye rero abona afatwa butarariye n'abapolisi harimwo n'abakozi bo mwiperereza. Kubw'amakuru yo kwizera abandanya aja ahabona, uwo mupfasoni ize ivy'amategeko akaba apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza ry'u Burundi, ariko ntamvo nimwe iramenyekana icatumye ahagarikwa muri ubwo buryo. Mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'iradiyo Isanganiro, Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwise NIDH akaba yamenyesheje ko azi ayo makuru ajanye n'ifatwa ry'uyo mukenyezi
akabandanya atomora ko Beatrice Nyamoya yafashwe ku mvo z'amatohoza. Tubamenyeshe ko umupfasoni Beatrice Nyamoya ari mushiki wa François Nyamoya asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD ndetse akaba ari no mu baheruka gusohorerwa umutahe mpuzamakungu n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi mu kumwagiriza atavyemezo ko ari mu batumye abakoze ibitero bitandukanye mu gihugu c'u Burundi hagati y'amezi ya Ndamukiza na Nyakanga uyu mwaka. Gushika ubu ngubu ntiharamenyekana neza aho uyo mupfasoni yoba ariko yoba apfungiye ndetse n'ico yoba ariko arazira. Makuru rero akaba abandanya kuvuga ko ashobora kuborezwa igufwa canke ngakaba yanaburirwa irengero nk'uko vyama bikorwa mu gihe hari abantu bafashwe muri ubwo buryo bafashwe n'iperereza. Beatrice Nyamoya akaba hari haciye imyaka 2 akukurutse mu kazi yahora akoramwo ko mu bugenduzi bukuru bwa leta, akaba kandi yaranarongoye ishirahamwe y'abakenyezi bize ivy'amategeko. Bamwe mu bariko barashikiriza amakenga yabo bavuga yuko ngo uyo Beatrice Nyamoya ashobora kuba yarahagaritswe ku mwikeko yuko ngo hoba hari ivyo yavuganye n'abari mu buhungiro. Amakuru akavuga yuko rero ngo yo bari karakorwa ko amatohoza ko yo badakorana vya hafi n'abagwanya leta y'u Burundi. Ayo nivyo abantu bamwe n'abandi bashikiriza ku makenga baba bafitse kukuba yarahagaritswe muri ubwo buryo buteye ubwoba. Abatari bake rero bagasemerera basaba ko yorekugwa kuko ivyo vyatumye afatwa bitashitswe ahabona kandi ko bisanzwe bizwi ko atavyo yagiritswa bindi, bikavurwa yuko rero ngo ivyo vyoba vyarakozwe ku mvo za politike. Ni inkuru tuzogaruka ko mu makuru yacu ataha. Tugarutse kuri rya nkuru twari twababwiye ko ubumwe bwa Buraya bwabandanije ibihano bwari bwarafatiye abategetsi babiri begereye umukuru w'igihugu General Neva. Bikaba vyamenyekanye rero ibihugu 27 vyagumije ko ivyo bihano ku bategetsi bakuru babiri mu gipolisi begereye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abo nabo ni Gervas Ndirakobuca hamwe na Godefroid Bizimana. Vyatangajwe nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zibakuye ko ibihano mu ndwi iheze. Ese kuki ibihugu bidahuriza kukuba abategetsi bakugwaho ibihano abandi bakabibavanaho bakabibagumizako? Bivuga ko hari ukutabona kumwe impinduka mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu bahoze barongoye igendereza nawe nyene ararabwa n'ivyo bihano vyafashwe n'ubumwe bwa Buraya. Ndakwibutse ko haheze amezi atari make abategetsi b'u Burundi hamwe n'abaserukira ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza kunagura imigenderanire yari yaratosekaye kuva mu mwaka w'2015 nyuma y'intoreka zadutse mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu Petero Nkurunziza yari yihagiye nkuko bamwe babivuga. Ingingo yafashwe kwa 18 gitugutu uheze nkuko biboneka mu itangazo rigufi ry'inama y'ubumwe bwa Buraya. Kubw'iryo ngingo rero ibihano birabandanya gushika kwa 31 gitugutu mu mwaka w'2022. Abo bategetsi babiri mu gipolisi kandi begereye cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye bakaba baturuka mu ntara imwe, intara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umwe no mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ubundi nawe ajejwe gutunganya ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umwaka w'2015 ubumwe bwa Buraya bwari bwafatiye ibihano batatu mu bari begereye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, harimwo Gervas Ndirakobuca ico gihe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, hamwe na Bizimana ico gihe yari icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Uyu ndi mutegetsi harabwa gushika ubu n'ibihano mpuzamakungu yarabikuwe ko ku munsi wa kane uheze n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yari yafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika nkuko twabibabwiye.
nkawe nyene muri Munyonyo mu mwaka w'ibihumbi 2015 abo bandi abajenerali babiri mu gipolisi bagirizwa kuba baragize uruhara mu bikorwa byo guhohotera, kuburabuza canke guhamagarira uguhohotera abantu, harimwo ibikorwa byo guhohotera agateka kazina muntu. Kuwa gatanu heze ndakwibutse ko umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye yashimiye ingingo y'umukuru w'igihugu c'Amerika Joe Biden yo gukura ko ibihano ku Burundi, akaba yarasaba ko n'ubumwe bwa Buraya bwokora nk'uko nyene. Gusa ubumwe bwa Buraya bwo bwari bwerekanye ko abo bategetsi bategerezwa kugumizwa ko ibihano nk'uko biri n'iryo tangazo ico gihugu ubumwe bwa ivyo bihugu vyashize ahabona. Tugaruke kuri rya nkuru nakubwiye irabana n'ivy'impunzi. Nyarugusu muri Tanzania, Uburundi bwaranse kwakira impunzi zirenga 90. Hari bamwe rero mu Barundi birukanywe n'igisata kijejwe kwakira abavuye hanze y'igihugu. Imvo ngo nuko bashitse ku rubibe bafise ibintu vyinshi harimwo imifuko y'ibipfungurwa. Abategetsi b'u Burundi bakaba bavuga ko nyabona abo bantu ngo atari impunzi ahubwo ari abadandaza basa n'ababikora bihishe, bikavuga yuko rero ngo boba atari impunzi. Abo biraba basaba ko bo kwakirwa n'ivyabo baronkeye mu buhungiro. Mu ndwi irangiye igisata kijejwe kwakira abasohoka n'abinjira igihugu carankiye ko imodoka nini yarimwo abarundi bahungutse barenga 90 yinjira ku gataka k'u Burundi ivuye Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Dushitse ku rubibe rwa Manyovu Kigoma Tanzania Mabanda, no kuvuga ahitwa Makamba ubumanuko bw'u Burundi, urugendo rwacu rwarahagaritswe. Igipolisi hamwe n'abakozi bo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu batubwiye ko dutegerezwa gusiga ibintu vyacu inyuma. Twarabihakanye, ishirahamwe HCR rica rifata ingingo yo kudusubiza Inyarugusu. Niko umwe mu mpunzi z'abarundi bagomba gutahuka mu gihugu yigana. Inyuma y'izo mpunzi hari amakamyo 5 yuzuye imizigo yabo harimwo n'ibipfungurwa. Jewe n'umuryango wanje twari tuzanye ibiro bishika 100 vy'umuceri hamwe n'ibiro bishika 100 vy'ibiharage, imfungurwa zikenewe mu minsi ya mbere yo kuba mu Burundi. Bagenzi bacu bari bafise ibingana uko nyene canke bisumba ngaho. Uko biri kose na wari kwemera gusiga ivyacu inyuma. Bitomogwa n'umuvyeyi yari yahisemwo gutahukana n'umugore wiwe n'abana biwe 4. Dufatiye ku ntahe z'abo Barundi, abakozi b'ikigo kijejwe kwakira ingenzi mu bumanuko bw'igihugu basiguye ko impunzi idashobora kugira ubutunzi bungana gutyo. Ku bwabo ngo n'abadandaza binyegeje, ahubwo bategerezwa guhutanga amakori mu kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Basubiye mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu baciye baja rero n'ubu muri zone igira 9. Ivyo bari bafise navyo bibikwa mu bubiko bwa HCR. Ku munsi wa 4 uheze, urongoye ikambi yatangaje ko impunzi yose izogomba gutahuka izotegerezwa gusigaho ivyo kurya vyayo. Agafuko kamwe rero k'ibiro bishika 25 vy'umuceri vy'ubufu ndetse n'ivy'ubufu nivyo vyemewe, niko yashikirije. Amakuru ava Nyarugusu akaba avuga ko abantu bari mu gipfungu. Abo Barundi ntibarota bahindura ingingo bafashe, ahubwo banasaba ko bo kwemererwa gutahukana ubutunzi bwabo, bitabaye uko bategekanya kugariza ibiro vya HCR kugira ngo berekane akababaro kabo. Nyarugusu ikaba iharugwamwo Abarundi barenga 50,000. Abatahuka bava muri iyo kambi ni bake cane muri kino gihe.
ngayo rero amwe mu makuru yaragezwe ko yavurwaga cane. Wifuza kuraje mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, tegerezwa gufyonda kuri sabone dushize ko inkuru gace gushikira mu wa mbere. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije, mu kanya n'andi makuru araba agezweko.